Patiri murongoye umugwi w'abarundi bagizwe n'abasaseredoti n'abihebeye Imana bari muri iki gisagara c'i Roma kugira ngo abepiskopi bose bo mu Burundi babe bari ngaha kumwe natwe. Bwe uyu munsi muwakira gute? Uyu munsi tuwakirana akanyamuneza kenshi cyane hamwe no gukenguruka dufitiye Imana kubona dushobora kubakira, dushobora kwicara tukaganira kumwe nabo, hanyuma kandi bagahereza inkuka nyeranda ya misa, turiko turafasha mw'ubwo rugendo rw'ubutumwa barimwo, biraheza natwe bikadukomeza mu kwemera, bikatubera mbere n'akaryo ko kugaragaza ubumwe bw'umuryango bagiye kugaragaza no gukomeza mu kuja kugendera icicaro ca Papa. Natwe rero nk'abakristo, nk'abasaseredoti, abihebeye Imana n'abakristo balayike, tukaronka akaryo ko kugaragaza ubwo bumwe bubandanya budukomeza nk'igihugu c'Imana, igihugu c'umuryango Yezu Kristo yashinze, agashinga kuri Petero Mweranda ngo abe umutumwa ashingwa amaekleziya ngo abandanye akomeza bene wabo. Ni muri iyo ntumbero rero twagiye turaringaniza ko mu kiringo abepiskopi basoma imisa mu masengero makuru yo ngaha i Roma, isengero ya Paulo Mweranda umutumwa, isengero ya Yohani Mweranda y'i Laterano aho Papa afise intebe nk'umwepiskopi wa diocese y'i Roma, isengero ya Bikira Mariya nyina w'Imana hamwe n'isengero ya Petero Mweranda umutumwa. Byatubereye ako karyo ko kubaherekeza mu kubasabira, mu kubashigikira, maze gutyo baje bagasanga ivyo mu nkuka y'imisa biratunganye kandi tukabaherekeza no muri ico gisabisho, natwe twaba turiko turagira intererano yacu. Nico gituma twagomba no gukengurukira abepiskopi badusangije ubu butumwa, maze umwe wese ku rugero wiwe agashobora gufasha kugira ngo ubutumwa bubandanye butera imbere. Turabakengurukiye cyane. Ego nanjye ndabakengurukiye, ndabipfurije mwese kubandanya mugira ubutumwa bwiza. Murakoze. Murakoze namwe.